Bigishe aha ibujumbura kandi tubasange aho basanzwe bakorera ku kivi canke ahabegereye kugira ngo tubigishe iyo nzitizi have ibisha bikurikira no gukurikiza itegeko. Hari ingingo yo mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ivuga yuko udakoresha akamashini tuzogakoresha acahanishwa 100% y'ihadabu y'ikiguzi c'ikintu yadandaje. Nuko wadandaje ikintu c'ibihumbi 100 ukagidandaza utakoresha akamashini kandi ugafise baca bagucira ibihumbi 100 y'ihadabu ugacuririra. Ahandi mu bindi bihugu bagatanga ku buntu ati mwe kubera ki mukagurisha igihugu niyo ntumbero cihaye ko kano kamashini leta ni bagashizeho abakozi abo bene bakiyumviriye bariyumvira no buhinga barabushiraho ni mu ntumbero yo guterera n'igihugu kuko urishe ujya miliyoni n'500 nubundi buryo bwo gutera mu gihugu kandi naho kwa witerereye ko kaje kamashini saho gutoza amakori gusa kaya karafasha n'umudandaza nkuko mwavyumvise kandi umudandaza gwiwe amenye ingene ruragenda ku mwanya kandi katuma n'ubusuma bwahora bugirwa mu rudandaza gwiwe bugabanuka nukuvuga uri umudandaza nk'akarero nobaha uriko uradandaza kaya kamashini karakwereka igihe mu bubiko bwawe idandaza gihere karaguha ubutumwa babwira gati idandaza gihere hamuja kurangura umva gaje bakinye wa mudandaza ubwa mbere yuko yari kubona umukiriya aje ati mpakino kidandazwa hanyuma agashasanga ntaca afise akaba ahomvye umukiriya karamufasha rero no gusuzuma ibidanzwa vyiwe igihe afise umukozi arashobora kuza akaraba mu kamashini ivyo yadandaje agashobora n'amahera bijanye bwa busuma rero bukwibwa n'abakozi avuga ko atadandaje agafata amakarato agaragara agapanga mu mangazini ibidanzwa vyagiye ivyo bisha bigabanuka kina cyo bufasha ku mudandaza hanini buramufasha kugabanya amatati yahora agiriranira n'ikigobere. Abadandaza bahora babeshegwa ugasanga nakavuga ko kino higurira iwawe obere kaza kuronka amakori giritiwe waradandaje kwa naka ugasanga ivyo bintu murabitanako fagitire nanswe n'intoki ikoroso shobora kwandika udashaka agashirako n'ifu yawe izina ryawe hanyuma cyagaci naguriye kwa naka twaza kutoza aya makori rero iyo fagitire ukabute fagitire si yiwanje mwakano kamashini gaca gatuma ayo matati adasubira kuhaba muca mwumva neza yuko kano kamashini kubona twafashe ko kogugwa nikaza gufasha igobere gusa karafasha n'umudandaza kukagura rero ni nkugura ikoresho cy'akazi kujya ugura imashini yindi ukoresha mu kazi kawe kubana shaka igiciro ntikivuna baragerageje bagakora kamakori nta makori kariko yaba kari kamakori kaba kazimvye gusumba kwazinga kuri ngaha mu Burundi akorerwa hanze aravuga ati ko mwafashe ko abo gakoresha arabari hejuru y'miliyoni 25 ku mwaka mu bisanzwe umuntu ari munsi yayo mahera ni bake cyane kuko muharuye muza gusanga umuntu aca miliyoni 25 ku mwaka aca hafi 69 ku munsi niba utiki isanzwe igurisha ibiro nka 10 vy'umuceri canke 5 vy'ibiharage ayarayaca ku munsi nukuvuga ni make ashoboka abagakoresha banashaka bari hejuru yayo mahera nawe nyese banini cyane uraba neza 39 mwese murafise imiryango ubisumisha bingana gute mwibutiki imwe ntibiherera yo ku munsi ko kibona neza ko aya mahera atari menshi kandi abatuzogakoresha baba benshi kubera abarenza aya mahera ku munsi ni benshi cyane twafatiye kugira rero tureke kuja kwitaho bato cyane gose uza gusanga umwafisi 10,000 ugasanga niho reka gakoresha twaguze guhera kwa abo hejuru mugabo n'abandi bose bateza gushikirwa kugira ngo urudandaza rwose rubere mu muco. Abundi abajije agira ati abaza kwiga ni bake nivyo twafashe no minsi 5 kubigisha baza ari bake mugana agomba rero tubakebure abadandaza kuko amateka aratomoye cangira ko n'ikibazo umuntu abajije ibihano acha yumviraho n'inyishu ni kuvuga akamashini kuvuga toye hariho itego nshikiranganje rivuga yuko inyuma y'imisi 2 kuvuga toye uteza gutangura kugakoresha benshi rero bagomba bavuga ati ntibikunda kugakoresha kubera tutize turumva ivyifuzo vyabo tumva birafashe tugira isekeza rero
isekeza ryo gutanga inyigisho ari zimwabonye ngaho no munsi twigishe i Bujumbura kandi tubasange aho basanzwe bakorera ku kivi canke ahabegereye kugira ngo tubigishe iyo nzitizi have ibisha bikurikira no gukurikiza itegeko. Hari ingingo yo mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ivuga yuko udakoresha akamashini tuzogakoresha acahanishwa 100% y'ihadabu y'ikiguzi cy'ikintu yadandaje. Nuko wadandaje ikintu cy'ibihumbi 100 ukagidandaza utakoresha akamashini kandi ugafise baca bagucira ibihumbi 100 y'ihadabu ugacuririye. Hanyuma no ku muguzi hari ibihano bihari tugaje n'icyo cyo gitabo nyene nababwiye iryo bwirizwa. Umuguzi nawe yaguriye umuntu ntamuha fagitire yo mu kamashini bamufashe nico gidana ta fagitire afise ni 20% y'ico giciro cy'ikidanazo yari afise. Hari n'iteko shikanganje riko gusohoka ry'umushiranganje ca leta risaba yuko abantu bose bagurisha muri leta batanga ibidanazo muri leta bategerezwa gutanga inyemezabuguzi yashiye mu kamashini. Atari uko ugiye kurihisha amahera muri leta uri karakuri haje gukata 20%. Ndamuvise ibihano wari yabuze ibihano acha yumva inyishu. Haravuze ati aragenda ku rubuga agasanga nta connection zihari aho no gutandukanya ibintu akamashini niga ata connection irimwo ubandanya fagitira nikakubuza gusohora fagitire umuntu kata connection ihari uzokubwira ngo nta connection ihari ngo sinko ndafagitira azoba ari ugwitwaza kuko kabandanya gakora gusa kaza kuzirungi kugira wanditse message muri WhatsApp mwese murazikoresha ata connection urandika message mugabo ntigenda mugabo message urayandika nuko umaze kugira fagitire urayikora mugabo ntigenda mugabo connection ije naho ica mu gatonya ikigenda biza kubuza fagitira rero ngo nta connection ihari. Kugice cy'amatara akunda gucika kuri akamashini kamaze umuriro imisi 2 wanashaka arabigira ugwitwaza turabizi neza moya nkora akunda gucika mugara abigira ugwitwaza ugasanga telefoni yiwe irikirakora ara telefone atangorane yashyize ku muriro mabonga akamashini ngo ntiyagashyize ku muriro aba yagafashe iminenegwe yego birashye ugasanga byakunze byamugoye nivyakunze ko agashira ku muriro nta matara yaronse birashobora gushika mugabo usanga telefoni ibiri kirakora akoresha mu gutelefona mugasanga akamashini kariko karaka umuriro bikoresha numwe nukuvuga akamashini yagashyize ku muriro na telefone akashira ku muriro kaba kuzuye imisi 2 ka telefone nyinshi murabizi zirenze umunsi si nyinshi maka akamashini koko kamara imisi 2 kari mu muriro kandi kariko karakora. Aravuze ati ari impungengeza batazi gusoma no kwandika ego turabizi ariho turiko turategura akamashini uzotegekanya ubwo ako mu Kirundi nivyakunda acha tukabashikiriza kugira ngo vyorohe muga naho biruko uravye akamashini na ama telefone mu Android bisa nk'ibikora kumwe dusanga muravuze ko ataze ugakoresha Android aheha azi kwikoresha neza acha kwa akamashini ngo ntavyonzi gusa abatabizi zogerageza ibishoboka imyitwariko yabo nabitora umuti no kuvuga kugashira mu Kirundi birakunda mugabo murabizi neza hari amajambo akunda gukoreshwa mu Kirundi ukunda gusanga ataja mu bihurirana neza riba rihari mugabo azogerageza abahinga babiriko akamashini ugira ronke urimi rw'ikirundi umuntu akoresha urimi yumvamwo. Uwabajije ati none kamaze gukoreshwa neza mubona amakori azozoga ku rugero rungana gute? Nta biharuro nazanye ngaho ubunyene mugabo ibiharuro birahari kuba butangiye gukoreshwa honyene amakori amaze kuduga nka TVA iramaze kwigwiza hafi 2 kuko nofatira aho ntumbereye mu batanga kori banini imbere yuko kano kamashini kaza ku kwezi hatozwa imiliyoni 12 hagati ya 10 na 12 za TVA yonyene mugubu unye kugeza hagati miliyoni 24 na 30 ku kwezi nukuvuga bitumwa niki bitumwa nuko ryakori kuva umuguzi aririshe cha turibona
hageze no kumenyekanisha amakori ntubuke ibihindura za gusanga twamaze kubibona. Hari abavuze ati nta mpungenge zo gucisha ku ruhande. Izo mpungenge nizo zatumye haje hirya bihano, uzocisha ku ruhande azoja ngo hirya bihano. Murakoze.